Reka tubaramutse amahoro y'Imana mwese bakunzi bisamirizi n'imbonesha kure buntu amutwemerere kandi tunabaha ikaze mu kiganiro kw'ishure cy'uno munsi aho mugitegurirwa n'isamirizi imbonesha kure buntu mukagishikirizwa nanje ahishakiye Moise. Muri no misi ubumenyi ari nkingi y'iterambere mu gihugu cy'u Burundi ndetse no kw'isi muri rusange. Gusoma ibitabo ni kimwe mu bishigikira izo nkingi, ariko kandi kurundi ruhande kuronka amazu y'amasomero amabiblioteke ku mashure biracari intambamyi ku mashure amwamwe. None mbega umunyeshure canke umuregwa nakahe kamaro akura mu bijanye no gusoma ndetse no kuja mu mazu y'isomero? Mbega umurezi wewe amazu y'isomero yoba afise akamaro akahe kuriwe? Mu kiganiro kw'ishure c'uno munsi kidushikana mu ishure rya Lycée Don Bosco riherereye mu gisagara ca Ngozi aho bita mu Burengo, aho tugiye kuyaga n'abanyeshure batandukanye, abaregwa batandukanye basanzwe bahiga, batubwire akamaro ko gutunga amazu y'amasomero ku mashure canke gusoma ibitabo. Turanayaga kandi n'abarezi batandukanye bo kuri rino shure, eka ndetse kandi tuza no kuba tuyaga n'usanzwe ari umurongozi Préfet des Études. Tubahaye ikaze, tubakurikirane mwese, sangwe ikaze. Turi kumwe n'abanyeshure biga muri Don Bosco. Reka batubwire nabo nyene mbega akamaro baba babona mu bijanye n'isomero canke gutunga biblioteke kw'ishure ko barakahe. Reka dutangurane n'uyu tubaramutse mu twidondore. Ndabaramukije ku mazina nahawe n'abavyeyi, nitwa Ikoriteka Don Berni. Nkaba niga mu gisata c'indimi mu mwaka wa gatatu Ego kw'ishure yisumbuye ya Lycée Don Bosco. Hamadambe nizere yuko ivyigwa bigenda neza. Yego biragenda neza, turashimira Imana ko bigenda kose. Ego nitwa Olivia, niga biochimie ya gatatu. Ndi umunyeshuri wo muri Don Bosco. Ego Nitwa Igiraneza Santarika, nkaba niga muri irangi ya gatatu. Ego mu gisata c'indimi. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Impundu Teddy Miguel. Dusubiremo izina? Impundu Teddy Miguel. Miguel. Aba niga mu gisata ca biochimie mwaka wa gatatu kuri Lycée Don Bosco. Ego hanyuma gutunga amazu y'isomero biblioteke ku mashure ku bwanyu mubona vyoba bifise akahe kamaro kuri mwebwe? Gutunga amazu y'isomero ariyo bitwa biblioteke mu rurimi rw'ifaransa bifise akamaro kanini cyane kuri twebwe abanyeshure, kuko amabiblioteke ni namwe mu mazu afasha abanyeshure kwiteza imbere mu bijanye n'ubumenyi baba bafise, kandi bikabagirira n'akamaro cyane cyane mu kumenya ururimi. Kuko niyo umunyeshure ariko ariga hajya mu ishure, umwigisha si byose amuha. Wewe araguha inyigisho z'ibanze, hagira naho nawe ukenera kuzoja guhiga nawe ivyawe, kuko mu byo batwigisha no guhiga ivyawe. Mw'ico gihe rero ayo mazu y'isomero mu Gifaransa bita bibliothèque arafasha cyane, kuko mu gihe ugiye urayajamwo ufata umwanya usoma igitabo, yaba mu Gifaransa, mu Congereza, hariho amajambo amwe amwe mashasha ugenda urunguka, kandi ayo majambo rero ugiye urayunguka ugasanga niya yandi ugenda urakoresha mu buzima bwawe bwa misi yose. Turazi yuko ubu ubaruka rwinshi yoroheje amashure, hariho abaronka uburyo bwo kuja mu bihugu vyo hanze, kandi mu bihugu vyo hanze rero si handi uzosanga bakoresha ngo ururimi rwawe kavukire rw'ikirundi. Niya handi uzosanga henshi usange badakoresha ico Congereza, bakoresha ico Gifaransa. Mu gihe rero wagiye uraja mu ayo mazu y'isomero ukahungukira ayo majambo amwe amwe gufasha mu buzima bwawe bwa misi yose, uzosanga nyimba ari n'akazi uzoba uri kurakora, nyimba ari ivyigwa vyawe uzoba ugiye kubandaniza mu ivyo bihugu vyo hanze, ata kibazo na kimwe uzoba ufisemo. Hanyuma Dombe, ni wewe uhora uraba abanyeshure kw'iri shure wigako canke hanze, burya wewe ubona uri kuraraba ubona abanyeshure bakunda cyane kuja mu mazu y'isomero canke gusoma ibitabo? Jewe mfatiye ngaha kw'iri shure ryacu
baraduhimiriza cyane kuja mu mazu y'isomero ego kuko arafise akamaro kanini cyane kandi nibaza sinzi yuko ku yandi mashuri ayo mazu yoba hari mugabo mu gihe atoba hari coba ari igihombo kinini cyane kuko namaze kubabwira yuko ayo mazu afise akamaro kanini kuri twebwe nk'abanyeshuri tuba turiko turarondera ubumenyi buzodufasha mu buzima bwacu bwa kazoza ego mu gihe rero ayo mazu ku yandi mashuri yoba hari yoba ari yindi ngaruka nziza ku banyeshuri baba bahiga kuko afise akamaro kanini cyane. Ku ruhande rwawe cyangwa ku bwawe ni akahe kamaro k'amabibiliyoteke cyangwa amazu y'amasomero? Ku bwanje akamaro k'amabibiliyoteke ni uko birafasha cyane cyane mu kwiga ururimi, igifaransa, icongereza, ururimi rwose ushaka. Uko ugenda urasoma niko ugenda uramenya amajambo no mu ishuri bikakorohera. Yego. Kandi birafasha no kumara umwanya uri kurasoma, nta mwanya uba uri kurata kuko no mu gusoma harimo kwiga. Yego. Kuvuze ko wiga muri biochimie, turiko turayaga cyane cyane turi mu kiganiro ku ishure. Uno munsi turiko turayaga ku bijanye no gutunga amazu y'isomero, amabibiliyoteke ku mashure ndetse no gukunda gusoma. Wewe ngaha ku ishure wowe bizi yuko harimo ibitabo vy'isomero canke hariho amazu y'isomero, amabibiliyoteke? Ndabizi cyane, rimwe nyama ndanabikoresha. Urabikoresha? Wamuja gusoma? Hanyuma kubuja gusoma wewe ku bwawe uzi ko vyoba bifise akamaro akahe? Akamaro ni kanini cyane gose. Nkuko mubona turi muri système francophone mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ukamenya ko ibitabo byinshi usanga biri mu gifaransa. Iyo umwana yarahagiye akazira bisoma buke avuga ati nk'akabona nk'akavukabire ati kabire gasigurika akakunda akamenya. Uburyo niyashika mu ishure akavukabire akazohura azima ati akanara kabonye ahantu kandi ndazi nico bisigura. No birakunda no kubicira benshi kubera nko mu bibazo bagembera ikibazo cy'igifaransa kimva ati n'ibintu bisigurika kubera yuko nta connaissance zikwiye mu rurimi bafise. Ugiye muri bibliothèque en même temps urikora kugira niveau yawe mu gifaransa urikora augmenta en plus urikora augmenta la connaissance générale. Ati igihugu bimeze gute, ni gute hanje noshobora kubigira ma expose bituma umuntu yidagadura ndavyite nko akimanye ko yisanzuye ati je ndashaka gupresenta powe imbere y'abantu igihumbi umuriyoni ntabwo bafise. Byo byose ko yamaze y'ubusomero agera acamwe bukebuke. Ego birafise akamaro kanini cyane gose kubera ibitabo burya gusoma ibitabo biradufasha kungura ubundi bumenyi. Nk'akarorero nka jewe niga igisata c'indimi biramfasha cyane. Nk'akarorero ndashobora kuba ndiko ndasoma ibitabo nkashobora kubonamwo amavokabulaire mashasha, amajambo nashoboye kumenya kwandika nkiga kuyandika kubera uravye ubonye ikuntu mu bitabo vyanditse. Ego cyane no amavokabulaire ukamenya insiguro yaco ukaconsulta ama dictionnaire. Hanyuma wewe utubwiye yuko wiga biochimie. Biochimie naho ntabisobanukirwa neza cyane, harimo ibintu vya biology ndetse n'ibintu vya chimie. Ariko benshi bazi yuko gutunga amazu y'isomero canke ibitabo vyo gusoma ari ibintu biba vyerekeye abantu biga ivy'indimi gusa. Mwebwe nk'abiga biochimie ivyo bitabo bibafasha iki mwebwe? Biradufasha negasha utazi nyene uvuga ni gutoganira n'abantu. Uri mutaruzi uzoganira gute? Uzokora ibibazo gute? Uzosaba akazi gute? Umva rero nico gituma kenshi usanga nawe dukeneye ururimi kubera dufasha cyane. Yafise akamaro kanini kuko mu mabibliothèque ntiharimo ibitabo bisanzwe gusa, harimo n'ibitabo byo kwigiramwo, harimo ibitabo bya biologie, harimo ibitabo bikwiye urumva uriga. Donc sivyo biga igisata c'indimi gusa. Ni bya bose. Hama wewe uri kuraraba buryo ubona abandi abanyeshure nka benshi bakunda gusoma? Bon, ngaha barasoma kuko bibliothèque barayugurura ugatora ibitabo iki, donc barabibona ko bikenewe bagasoma. Hama wewe wiga muri Don Bosco, turabizi ko ari ishure ry'indaro mugabo uko biri kose aha mu ndaro muri Don Bosco, muri lycée Don Bosco harara y'abahungu, mwebwe mwiga mutaha. Rero tugiye ngaha hanze mu bandi banyeshure bagenzi banyu muhura ubona vy'ukuri ibintu vyo gusoma kuri bo dusivye mwebwe ngaha ubona aho hanze burya abandi bobo gusoma cyane babihurumbi? Oya si cyane si bose
kuko si amashuri yose bafite amabiblioteke mugabo aho bazifise ngira baramaze gutahura akamaro kabyo mugabo henshi ntazo bafise urumva bica bigorana yego turabikoresha hama hariho abanyeshuri badakunda gusoma sinzi ko bamubabona wewe bariyo kabisa abo rero nibo ngomba duhanure tubabwira akamaro ko gusoma tubatera akamo kugira ngo nabo bakunde gusoma ibitabo baje mu mazu y'isomero mu mabiblioteke basome tubatera akamo yego cyane kuri ico kintu ubona ivyo biribonekeza kenshi abanyeshuri barafise ubunebwe unebwe bwo gusoma kumva bagiye kwakitura imbere y'igitabo hakuja kwira agafilme hakuja kwitera agapira ivyo bibagoye cyane je bona abantu bati je ivyiza vy'ibitabo ndamaze kubona ni vyinshi cyane gose umuntu rero uzi ko uri umunyeshuri nako umuntu wari we wese akwiye gusoma ibitabo asoma ibitabo amenye indimi asoma ibitabo yungura ubumenyi bwiwe asoma ibitabo yogmante kapasite yo kubona ibimwantura yongereza ubumenyi majambo make niho rero twese tuzosha kwishure twatunota tuzoboneka nugeze muri societe kwa kuvuga n'abandi bizokunda maze twese tukabaho neza kubera bya bitabo kubera amazu y'isomero abanyeshure badashoboye gusoma ibitabo nobabwira gutangura kubisoma ego hariyo abantu bamwe bavuga ati sinshobora gusoma ibitabo kubera ntavyo numva nk'akarero urabona ko ibitabo byinshi usanga biri mu Gifaransa mu Congereza mu Giswahili ugasanga bavuga ati sinshobora kuvyumva have ndabireke nobabwira ati ntibacike intege kubera iyo utanguye gusoma ibitabo biratuma ushobora ivyo utumva ushoboye kubimenya ego ariko mugabo ntaguciriyemwo hari haba usanga nico Gifaransa ico Congereza kigora ariko muganizere ko muri biblioteke musangeyo n'amadictionnaire ajya bijya bitabo kazinduzi mu rurimi rw'ikirundi nizere ko ziba ziri nico nashaka kugerako ego barashobora amadictionnaire ni menshi cyane ngaha muri Don Bosco iyo udashoboye kubitahura urashobora kugenda ukaraba iyo dictionnaire ukaraba ico gisigura udashoboye kucumva turafise abigisha turashobora kubabwira ati dusigurira iki kintu tukacumva rero iyo bamaze gusigurira urumva ni ikintu gishasha uba wungutse rero nashaka kubwira abo banyeshure bose bige gusoma ibitabo burya iyo umaze gutangura gusoma ibitabo ntaba akiri travaux niko nabivuga canke ikintu kigoye kuri wewe haragera ku rwego ugera iyo uri kurasoma ibitabo ukumva ko kikwespiye jewe ku bwanje uko ndabibona sinovuga yuko ko baragahato kuko waramaze gutahura ivyiza ukura muri iyo nzu y'isomero ntubu kijamwe kubera gahato ubijamwe kubera uzi ico izokuzanira mu buzima bwawe n'akamaro izokugirira mwico gihe rero twebwe ngaha twebwe nkuko dusanzwe twiga mu gisata c'indimi urumva ayo mazu y'isomero twovuga yuko yoba ari muri bimwe usanga bigize ubuzima bwacu bw'abanyeshuri biga mu gisata c'indimi rero tubaduha umwanya wo kuja gukura ivyo bitabo ugasoma kandi bikatugirira akamaro kanini cyane n'abandi nawe usanga batajeho cyane gusa kubera abasanzwe azi akamaro kayo akigora agatuma nubwo ryoba rimwe mu gice mugabo akaba hari ibyo yungukiye muri iyo nzu y'isomero jewe akamono batera sa kandi burya mwabona ubuzima jewe ico maze kubona hari igihe usanga ubuzima bwawe ubona umenga uri kuguma ngaha umenga ubuzima bwawe buri ngaha nyene mu gihugu iwacu ariko mu kirundi barayamaze bati akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze hari igihe wokenera kuja mu mahanga kurondera ubumenyi bwiyongera kubwo wari usanzwe ufise mw'ico gihe rero mu gihe uronse ubwo ayo mahirwe yo kuja mu ivyo bihugu byo hanze atabumenyi usanzwe ufise mu rurimi n'andi usanga biriko birakugora haraho usanga nk'ubu ugiye nk'ahantu atacongereza uzi kugira uronke umuntu gusa azogusigurira umuriha amahera umaze kuba uriko umuriha amahera n'uburyo uriko uratakaza kandi ubwo buryo uriko uratakaza usanga wo bwikenuyemwe mu kindi kintu ugasanga ubwo buryo uriko uratakaza nibwo kwitejejemwo imbere vyiza rero je nk'impanuro norangiza ndabaha nuko bofata uwo mwanya nawe utoba umwanya mwinshi bakaza barigora nubwo yoba iminota 30 ku munsi bakaza barafata baja mwayo mazu y'isomero utuma usoma igitabo kimwe kuko amajambo uza gukuramwo ngaho aza kongereza ubumenyi kubwo usanzwe ufise
umaze kwiyongera rero ni inyungu mu yindi ni hahandi hazogira hahandi wogiye hanze aho wosanze uri kurasesagura ya mahera uri hawa muntu aza kugusigurira kugira ushobore gushaka iki niki ya mahera usanga ari hagarukako nawe ciyakoresha mu bindi bintu canke nawe hari gihe nk'umuntu yova hanze aba banyamakungu bavuye hanze baje gutembera ino ugasanga ingenzi ziraje gutembera ino mu gihugu iwacu ugasanga nta rurimi rw'ikirundi azi kandi akeneye gutembera mu gihugu cyose akeneye umuntu azoza aramusigurira ngene ngaha mu Burundi tubayeho ubuzima akeneye kugenzura nko mu bibanza bimwe bimwe by'iratiro mw'ico gihe rero wewe usanzwe wifise ubwo-bumenyi bw'izo ndimi ni handi uzosanga ari we wizewe ngo umuherekeze mujana aho mujana umwereke byose kandi nawe nimwamara kujana ntuzobukorera ubusa hari amahera uzoba winjiza kandi ayo mahera niyo yandi azogufasha kwiteza imbere bw'iti cawe ateza imbere n'igihugu amadombere nijya batari banga cyo tutabagoye wewe nk'igitabo umaze gusoma nka titire cyangwa umwanditsi umaze gusoma wotubwira nk'ibitabo nka 2 canke n'imiburiburi nk'abanditsi nka 2 umaze gusoma ibitabo 2 namaze gusoma ndamaze gusoma ishitwa Voyage au centre de la terre cyitwa Jules Verne ngira benshi bamuzi aba bakurikirana ibintu by'indimi hari n'ikindi nasomye cyitwa Sur la route d'un rêve cyanditswe no bitwa Marie Anne Donzi bon ico no bahanura deja utanguye gusoma uba wumva ko biryoshe hari aho babitangura umenga ntibiryoshe cyane gusa uko bimenyera niho ugenda urabonamwo akanovera kazo umva gusoma kurya abandi bafata umwanya bariko baraba amafilme n'iki gusoma biraryoshe navyo nyene kandi birafasha umaze gutahura akamaro kavyo ntushobora kureka gusoma hama wewe dusa n'abarangiza hoba hariho nk'ibitabo umaze gusoma wibuka byinshi ni byinshi watubwira ibitabo nka 2 nka titire zabyo canke n'imiburiburi basi nk'abanditsi bavyanditse umaze gusoma bon hariho icitwa Tatan t'a tué y'uwitwa canditswe n'uwitwa Agatha Christie hariho n'ikindi citwa Connaître chaque jour canditswe n'umudamu w'umurundikazi nuko hanyuma reka dusa n'abasozera akumbure tubashimire cyane sinzi yuko abarezi vyama bishika bakabahamagarira gusoma ibitabo barabitubwira cyane hanyuma mwavyumvise yuko turi kw'ishure rya Lycée Don Bosco riherereye mu Burengo turimo turaganira cyane cyane ku bijyanye n'akamaro ko gutunga amazu y'isomero amabibliothèque ku mashuri duhejeje kuganira n'abanyeshure abaregwa baratubwira akamaro ayo mazu abafitiye ubu kanakanya nako turi kumwe n'abarezi reka tumuramutse ndetse acagira kanatwidondora namahoro nitwa Bimenyimana Sikeri nkaba ndumurezi ngaha muri Lycée Don Bosco y'Ingozi hama turi mu kiganiro kw'ishure Sikeri subwa mbere mudufashije cyane mukaduha n'ikiganiro mu bijanye n'ikiganiro kw'ishure turongeye kubaha ikaze n'ubundi mu kiganiro cy'uno munsi murakoze cyane kongera kunyizera turiko turaganira cyane cyane ku bijanye no gutunga amazu y'isomero amabibliothèque ku mashure mbega mwebwe nk'abarezi ni ikihe kintu aya mazu gusoma ibitabo bifasha abanyeshure cyane cyane mu bijanye n'iterambere mu bumenyi bwabo akamaro ni kanini cyane gose aya mazu y'isomero aratuma abana bakerebutse canke bahimirijwe bamenya ibinabiriya kuko biravana n'ubwoko bw'igitabo biratanga akarorero tuba dufise ibitabo birimwo ibintu bitandukanye ibivuga ivya kahise amayagwa ya nariya amayagwa ya Afrika amayagwa y'Ubufaransa cyo twokwita literature africaine literature française n'ubwo ruhande mu gihe rero umwana asomye ico gitabo arakuramwo ubumenyi butandukanye arakuramo cyane cyane akabura ivyiyumviro by'uwacanditse ivyiyumviro by'uwacanditse namba yanditse ku mayagwa ya Afrika namba yanditse ku mayagwa y'Ubufaransa
akumva ingene abandi bantu biyumvira akishira mu kibanza akavuga ati nanje no kwandika uku nuko akunguka y'amajambo mashasha namba ari mu kirundi akunguka za mvugo nshasha namba ari mu gifaransa akunguka za mvugo nshasha hakakura ubumenyi butandukanye nawe ugasanga rero yozoca no mu makanda y'abo bantu nawe akiga kwandika nawe akazobera akarorero abandi muri kazoza aho ni ku ruhande rero rw'abanyeshuri aho navuze rero ku bwoko bumwe ariko tuba dufise n'ibitabo bitandukanye n'indimi zitandukanye hari ibitabo by'icongereza hari iby'igifaransa hari iby'ikirundi ivyo byose urumva umwana bisomye arakuramwo ubumenyi butandukanye akamenya ati iki gihe iki niki havuga ibi na biriya mu myaka ya 60 banditse kuki ni gihe nko muri Afrika ibihugu byinshi byariko birikukira no kuvuga abanditsi bico gihe bavuga ku bijanye no kwikukira ku bihugu bya Afrika tukaca tugenda mu myaka ya 70 80 akarabati abandika kuki tuze ubu mu mwaka wa 2026 mbega nko kwandika nk'abariko barandika mu Burundi ubandika kuki nko ariko barandika dufate ku bijanye n'amatora yo mu mwaka uza dufate nk'abanditsi bamwe bariko barandika ubu abandi nabo bariko barandika ku nyifato y'ubu mbega Uburundi bumeze gute canke Afrika iteye hehe umwana rero agaheza akabona ingene abantu biyumvira n'ivyaranga ico gihe hanyuma ku barezi naho sinzi ko nogira ko nk'umujyi w'igisahira naco nico kibazo nagira ndababaze ati ku barezi nabo gute twe ku barezi natwe biradufasha cane gose tukagira ubumenyi bwimbitse bufasha bimwe twiga mu mashure iyo nsomye igitabo hari ibyo nsanga nibutse nk'ubu naribagiye canke nkashimikisha inyigisho hariho ibitabo usanga baduhereza mu bushikiranganje bw'indero ugasanga ivyo baduhaye ivyigwa birimwo ntibishemeye niko novuga ibitabo rero bica bidufasha kugira ngo twongereze bya bindi biri mu bya bitabo kugira ngo umwana tumuhereze ibintu bikwiriye bizomufasha gutera imbere yego hanyuma ni gute twotuma ugwaruka abaregwa n'abarezi bahurumbira cyane cyane ibijyanye no gusoma ibitabo nta kigoro k'abarezi ka twebwe abarezi kubera hajya inka uyijyanye ku mugezi kumwonga ikaja kunywa amazi yibaza ngo n'ubwenge yagize iyo uri kurayikubita ku mutumba yo gukubita n'ihembe ibona kuri kurayigora mugabo wewe ubuzi ushaka kuyishikana wijanye rero ku rugomero ikagotomera hari igihe cyayibaza ngo n'ubwenge bwayo ariko we ububizi imbere yaho yuko uza kwijanayo twebwe natwe abarezi rero nitwe tubwiza gufata iya mbere kuko nitwe tuzi iyo tuganisha abaregwa tukamenya duti uwo mwana namuhimiriza gusoma igitabo azokura mwibi hariho nabo usanga arabanebwa akavuga ati mwarimu aratugora avuga adutegeka gusoma ibitabo cyane gose mugabo muri kazoza nihabona yuko wa mwarimu yari umuhizi ni ya mbere nitwe tubwiza gufata iya mbere rero kuko ari twe tubizi kubarusha kubera ari twe natwe tuzi ico vyatumariye guco rero tugahimiriza abo bana muri kazoza rero bazobona bati babarezi bacu bari ngira kamaro notera kamo rero abarezi twebwe nyene bagenzanje dufati ya mbere mu gukwega abo bana mu kubahimiriza no gushiraho n'uduhano dutoya kuwo mwana ashobora gufata minenegwe gusoma cyangwa sanga mera ari karonona n'igitabo yego dusa n'abasozera akamo cyangwa akajambo mwotekerera abanyeshure abaregwa bariko baradukurikirana kakanya kugira ngo kabakeburire gukunda gusoma ibitabo inzu y'isomero no nayita inzu y'ihahiro aho duhahira ubumenyi akamonotera abana nuko bokunda izo mpanuro tubaha bagasoma ibitabo byinshi cyane gose kandi bitandukanye niho bazogira nabo ico bazotanga muri kazoza yego reka tubashimire cyane nije ndabakengurukiye murakoze hanyuma inyuma yo kuyaga n'abaregwa ndetse n'abarezi twabibabwiye ko turi muri Lycée Don Bosco ishuri riherereye mu Burengo turiko turayaga cyane ku bijyanye n'akamaro ko gutunga amazu y'isomero amabibliothèque mu rurimi rw'igifaransa ku mashuri aka kanya nako turi kumwe n'umuyobozi w'ivyigwa préfet des études nawe reka tumuramutse agire ko ndetse natwidondora murakoze ndabaye gake kandi ndabaha n'ikaze hano mu kigo ca shure ryisumbuye ya Don Bosco y'Ingozi yego nitwa Nduwimana Felicien
nkuko mubivuze njejwe ivyigwa hano kuri no shuri. Ego. Ego hano kuri ishure ry'iwanyu twizere yuko hariho amazu y'isomero, bibliothèque. Ego arahari cyane. Hanyuma hariho amashure usanga atagira ivyo bitabo canke atagira ayo mazu y'amasomero. Mbega ni nk'izihe mvo zituma hariho amashuri amwe adatunga amazu y'isomero? Bo impamvu hari amashuri atagira amazu y'isomero ntawo bimenye nkeka bivana n'intunganya y'ishure canke ngene ishure ryubatse kuva kera, ariko ico nzi coco nuko amashure menshi afise amazu y'isomero kubera yuko leta iba yabishizemwo uruhara. Kuko musanzwe uko vyateza kugenda nta shuri na rimwe ryateza gukora ridafise inzu y'isomero. Ego twebwe rero amazu y'isomero dufise na ya kera, ibitabo birimwo n'ivya kera, nubwo haguma hiyongeramwo ibindi bishasha bwatuye turafise kuva kera. Vyumvikana ko gutunga amazu y'isomero bibliothèque ku mashure abategeza kubigiramwo uruhara cyane araba ari leta. Ego ni leta. Ego hanyuma twariko tuyaga n'abanyeshuri abaregwa, tunayaga n'abigisha nabo bariko baratuyagira cyane ku bijanye n'akamaro ko gutunga bibliothèque, amazu y'isomero ku mashuri. Hanyuma namwe nk'abarongozi b'ivyigwa mukurikirana cyane ibijanye n'ivyigwa, bibliothèque yoba ifise akamaro kahe ku bijanye n'umuregwa ndetse n'umurezi? Urakoze cyane. Nta muntu n'umwe atazi akamaro bibliothèque ifise mu kibanza haba haberamwo ivyigwa, kuko ku ruhande rw'abarezi aya mazu y'isomero bibliothèque haba harimwo ibitabo abarezi bakoresha mu gutegura ivyigwa, umwe wese icigwa ajejwe. Hariho ibitabo bakoresha kugira ngo batunganye ivyigwa neza mu makaye y'indinganizo zabo, bakora bisunze programme zimwe ivyo bitabo. Ni ukuvuga hano muri aya masomero nk'uko mwaciye muri amazu y'isomero nk'uko mwaciye, hari ubwoko bubiri bw'ibitabo. Hari ibitabo vy'abigisha birimwo programme leta iba yasohoye ku cigwa kimwe kimwe. Haba harimwo n'ibindi bitabo vy'abarimu birimwo ibijanye, ni kuvuga mu cigwa kimwe cyose hari ibitabo birimwo bisa n'ivyo leta yatunganije, bisanzwe mu bitabo leta yasohoye barimo bakoresha. Ni kuvuga ivyo onya leta yaba yaduhayemwo programme barimo bigisha, harimo n'indinganizo yavyo n'ivyo bigisha, ariko ivyo bindi bifasha abarimu kongera ku byo leta yatekanijwe, kongera ko utuntu babona ko tuba dukenewe cyane, kuko usanga hariho icigwa kimwe matière itekanijwe ari ntoya, tukaba dufise ibindi bitabo bivuga ku ico kintu. Birategetswe yuko mwarimu yongera ko ku byo leta yamuhaye mu gitabo iwe, akoresheje ubushakashatsi, akoresha ibyo bitabo tuba dufise hano, akongera ko noneho kugira ngo abana baronke ubumenyi bukwiye. Kubaregwa naho nagomba njeko, kubaregwa naho turafise ibitabo nyene navyo ni kubiri. Afise ibitabo nyene leta yatekanije bikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe icigwa cyo kiraba. Haba harimwo n'imyimenyerezo abarimu bakoresha, harimwo n'ibisomwa vy'ifatiro ku cigwa kimwe kimwe iyo umwigisha ariko arigisha icigwa runaka. Ivyo bikoresha mu mwanya w'icigwa hamwe n'umwarimu. Hambavu y'ivyo n'abanyeshuri rero turafise ibitabo vyabo vyo gusoma. Bashobora gusoma ibitabo nyene kugira ngo ururimi, maze ko hari ikibazo mu banyeshuri ba kino gihe, maze yuko indimi zifise amasaha make cyane mu ntunganyo y'inyigisho zo mu mashuri. Rero kugira ngo abana bacu izo ndimi bazige kandi bazimenye cyane kuzivuga cyane, baca bakoresha no gusoma ibitabo. Hari ibitabo rero hano bitekanijwe ku banyeshuri kugira ngo basome mu ntumbero yo gukuza ubumenyi bwo muri izo ndimi. Reka turetse n'ivy'indimi, hariho n'ibitabo nyene vya kera, ibitabo nyene vya kera nka muri science, birimwo imyimenyerezo, usanga mbere wanashaka isaba nyene kwiyumvira gusumvya, navyo barabikoresha kugira ngo nyene
ibyo umwigisha bigije mu ishure nabo bongereko ibindi. Hanyuma muri ko muraramubona abaregwa bakunda gusoma cyane. Abaregwa turabahimiriza, hano turabahimiriza abana kugira ngo ibitabo dufise haba muri bibliothèque ko turafise yindi bibliothèque irimo yitwa espace de lecture imwe ibitabo byo gusoma. Abaregwa rero turabahimiriza kanatsinda hariho programme twashizeho yuko nk'abana bo mwaka w'indwi n'umunani mu w'icenda ivyigwa vyabo biherana na saa 7 mugabo bakuru babo bagataha saa 7:45. Ni kuvuga twafashe ingingo yuko abana bo muri Ecofo irya saha bahejeje ivyigwa bisanzwe mu ishure saa 7 kugira barindire bakuru babo batahire rimwe saa 7:45. Iyo saha yo kuva saa 7 gushika saa 7:45 bose bahamagarirwa gutora ibitabo byo gusoma muri espace de lecture dufise. Rero barabikora, aba bakuze bobo ni ngombwa, baramaze no kubona akamaro kavyo, kuko nabone barabona yuko kutamenya indimi biko bizana ingorane ku iyo bakoze ikibazo gisaba ko bandika ibyo bakuye mu mutwe bakoresheje ururimi, bamaze kubona yuko ari ikibazo. Ubu rero bose baritabira kamo ko kuza barasoma ibitabo. Hanyuma tusa n'abasozera nabibabwiye turi kumwe n'umurongozi w'ivyigwa Préfet des études mu ishure rya Lycée Don Bosco. Dusa n'abasozera nakahe kamo mwotera abaregwa ndetse n'abarezi cyane cyane kugira ngo bakunde gusoma, bakunde kuja mu mazu y'amasomero basoma ibitabo kugira ngo biyungure ubumenyi? Murakoze. Haba ku ruhande rw'abarezi mazi neza yuko ubumenyi ni ikintu umuntu aguma abagara kuya ko uteragiye mu murima kumuja kuraba ibitego kugira bibagaburire ubifumbire bikure hanyuma usarure neza. Musanze n'ubumenyi niko bimeze. Ubumenyi umuntu yakoye mu ishure ntibugumuko uteza kubukuza kubwungura. No kubarimu bivanye umwe wese n'ibyo yize muri za kaminuza canke yaciye sibijya gusa birasaba yuko aguma agira ubushakashatsi. Cyo gituma rero aya masomero izi bibliothèque zacu ziri ngaho nk'inyishu kugira ngo haba kubarimu ubumenyi basanze bafise basome ibitabo kugira ngo bungure nabo ko nabone barakeneye kubwungura. Nico kimwe no ku banyeshure. Ku banyeshure abana hari ivyigwa bigira mu ishure umwigisha ahejeje akagenda hari ibyo barasigaye mu ikaye bandika mugabo ivyo ntibihagije gusa nabo nyene barakeneye yuko hambavu y'ivyo umwigisha yababwiye mbega bo ntibakeneye kuraba ko hari ivyo batabashitseko mu gusoma rero ivyo bitabo kugira ngo bongere ku bumenyi abarimo babahaye nabo bongereko ibindi birabafasha cyane. Hari n'ivyo wanashaka badasoma mu bitabo ushaka kuja no ku buhinga ngukana kumenyi kuri internet. Turafise salle informatique hano. Umwana abisavye akeneye kugira recherche ubushakashatsi ku cigwa runaka ashobora kuja kuri internet hanyuma agahiga. Rero muri make haba ku bana ku banyeshuri ku bana canke abarezi bose barakeneye kuguma babagarira bwa bumenyi bafise mu ntumbero yo gutezanya imbere. Ni ukuza rero ubumenyi amazu y'isomero bateza gukoresha ibitabo birimwo kugira ngo bose bakuze ubumenyi basanzwe bafise. Mu kanya mwe mwatubwiye yuko abategezwa gufata inzira ya mbere kugira ngo ku mashure amabibliothèque habe ibitabo byo gusoma bihaboneke. Mbega ku bwanyu nakahe kamwe mwatubwiye yuko leta ari itegerezwa gufata iya mbere ku bwanyu rero akamumotera leta kuko uko biri kose hari ayandi mashure usanga ayo mazu y'amasomero atayahari ibyo bitabo byo gusoma atabihari akamumotera ayo yandi mashure ndetse n'abasanzwe barongoye igitata c'indero muri rusange ari nabo leta. Yego urakoze. Aya mashuri abayeho ku gihande kinini ca leta. Leta niyo idufata mu mugongo cyane kujanye no kushiraho aya mazu y'isomero kuko barazi neza leta irazi neza akamaro kayo. Rero jenote yakamu leta kugira ngo indero ibandanye igira akanovera cyane kandi abanyeshuri bagire ubumenyi bukwiye. Ni vyiza yuko leta yogira umugambi aho aya mazu y'isomero adahari bakashiraho ibitabo
abana bakabasoma kuko umwana adasomye igitabo ibyo yize mu ishuri biguma ari bijya nyene nta kibandanya kuri ivyo ntamenya kongera ku bindi agumana bijya nyene yize mu ishuri gasanga afise ubumenyi butoye rero birasaba yuko leta yogira umugambi uko amashuri yose bashiraho ibitabo ni naho na za ndimi twavuga abana bo bafise ikibazo mu ndimi zimva amahanga ni naho na za ndimi wasanga abana batanguye kuzimenya cyane saba rero leta yuko aho biblioteke zitari zohaba bakashiraho n'ibitabo aho ziri naho ushaka gusanga hariho ibitabo bidakwiye ko ibitabo ntibyigera bikwira aho biziri naho bakagama bungura bakazana ibitabo bijanye n'ibihe turimwo kugira ngo abana n'abarezi babandanye babisoma mu ntumbero yo gukuza ubumenyi. Ego reka tubashimire cyane. Murakoze.